Mu gisata cyo gutanga amakori hari inkuru zibiri ziheruka kuvugwa cyane. Ya mbere ni igihengeri c'Imiriyaridi 110 y'amarundi kibonekeje ugereranije n'amafaranga yari ategekanijwe kwinjira mu mezi aheze. Ya kabiri nayo twarayibabwiye ejo, niyo umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta yaciye yandikira abagenzi we abasaba guhagarika ibikorwa vyose bidategerezwa dépenses non prioritaires kubera uburyo bwabonetse ari buke. Komiseri mukuru wa OBR Jean-Claude Manirakiza acaragira icyo bivuze ko ejo hahise itariki 3 Kigarama 2024. Uyu munsi tugire duti muri OBR hari abakozi barangwa n'amanyanga. Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe. Amahoro ni David, nizere ko meze neza. Vyabaye ibintu vy'imboneka rimwe kuko imyaka yose ikigo OBR cahora cegeranya amafaranga arenga kure ayaba yategekanijwe. Nk'akarorero mu mwaka uheze OBR yegeranije Imiriyaridi 981 mu gihe yari yateganije kwinjiza Imiriyaridi 967. Ni kuvuga urugero rw'ibice 110% ku biharuro vyari bitegekanijwe. Igihe Audace niyo nzima aramutswe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ikigega ca leta yandikira abandi bashikiranganje kuri uyu wa 29 Munyonyo yabamenyesheje ko ataburyo bwa bikorwa bidategerezwa bazoronswa, ngo bariko barasubiramwo ingene uburyo bwari bwategekanijwe gukoreshwa bwoheza bukagenda bisunze uburyo buhari. Ariko igihengeri nk'icyo twumvise nico kwigaragaza atampamvu ihari. Komiseri mukuru wa OBR Jean-Claude Manirakiza avuga ko ico gihengeri cavuye ku bintu bibiri nyamukuru. Ubwa mbere ku kudaharura neza, ubwa kabiri ku biturire biribwa n'abakozi ba OBR. Yashikirije ko abakozi 24 bamaze kwirukanwa ngo Imiriyaridi 6 ziragaruka mu kigega ca leta. Komiseri mukuru Jean-Claude avuga ko mu ikamyo zinjiza ibidandazwa 101 basanze 23 arizo ziba zaharuriwe neza bikurikije amategeko. Ikindi nuko umushikiranganje Audace niyo nzima nawe anegura inyifato y'abadandaza basigaye bigana facture ikozwe ku buhinga bwa none ya OBR. Ivyo vyose bihomvya OBR. Audace niyo nzima avuga ko bimaze kugaragara ko abakozi bafasha mu byo kuriha amakori abo bita abadeclarant cyo kimwe n'abatoza ikori mu gihugu hagati abo bita aba conseillers fiscaux ari bo bafasha abatoza kori mu manyanga yo kutariha ikori. Umushikiranganje yogeye kugabisha abakozi ba OBR barangwa n'ubwo bube gito butandukanye mu kazi. Yabasavye guhindura ingendo n'ayahandi ho ngo bazohanwa. Muri uno mwaka w'amafaranga rero leta yategekanije kwegeranya Imiriyaridi 2544. Muri izo 1528 zizova mu makori atozwa hagati mu gihugu, mu gihe 1114 azoba yatojwe mu bidandazwa vyinjira canke bisohoka mu gihugu. Dutandukira inkuru ngufi. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu bwagiriraniye amasezerano n'igihugu c'Ubushinwa ku ngabire y'amafaranga miliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika kuri uyu wa 4 Kigarama. Ayo masezerano akozwe kugira harangurwe ibikorwa vy'iterambere mu Burundi, ngo bazoshira imbere ibisata vy'uburimyi, inyubako, ubudandaji, kugwanya ubukene no gukarihiriza ubwenge abarundi. Ivyo bibaye inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu Bushinwa muri Nyakanga 2024. Mu Rumonge naho abafise ubwato ngo bategerezwa kuriha amadolari ari hagati ya 50 n'105 kugira ubwato bwabo bushigweko imparati. Godelive nini nahazwe arongoye ikigo kijejwe uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu mu kiyaga yamenyesheje ko itegeko rijanye no gushira imparati ku bwato rimaze igihe kitari gito ritarashirwa mu ngiro. Iyo ngingo rero yafashwe yo gushira imparati ku bwato yari yamenyeshejwe abakorera mu burovyi mu nama yabereye muri komine Rumonge mu ntango z'ukw'icumi mu 2024. Ico gihe Godelive nini nahazwe yahanuye abafise amato menshi kugenda bararihira bumwe ariko yabakuriye inkoni ku gishitsi ko atabwato butambaye imparati buzorekurigwa kwinjira mu kiyaga inyuma y'ico kiringo. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.